Me na rapper now, tell my cap, Mr. B na rapper. Taking the chessy, make it creti na makreti yellow penny facey, yaga fleshy. Hakuna mafeki. Kina watoto wanakuja hapa kusoma hakuna mabeki. Nizi. Ego bro. Bo, nakindi noreza ngaho. Hello, bakunzi wa Bikoko TV, mnameze neza mnakomeye. J'espère que vous allez bien. Moi je suis très bien comme mubibona. Turakomeye turashimuhoraho. Nange nibaze ko meze neza, tumeze neza. So, on microphone mubibona umukobwa muriko murabona ni Nkayishimwe, iryo zina ryanje. Hama tukaba turi kumwe n'undi muntu, umusore mwiza, umustar. Navuga ko nyene. Ni umustar. Twamutumiye kuri Bikoko TV. Kugira ngo atumenyeshe bishasha peut-être biba dufitiye hama reka ndakubitse wewe wanze ugire subscribe wewe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda fresh sedano hanite subscribe nakadiza akandi genre kakengeri comme ça ama notification aza aragushikira bigenze neza. So reka rero uwo muntu turi kumwe no mu presenter arasumunwa na arakuze sungana katwibwiye. So meze neza musore. Meze neza kabisa. Cyane gose. Mwamwita bande. Izina ry'umwuga ni Bryan story. Yeah, Bryan story. Yeah. Bryan story ni kuva ni ry'umwuga. Iryo bavye bagoye naje. Iryo bavye ni Elise Zambimana. Inde? Elise Zambimana. Okay, muramwumva ni Elise Zambimana. Afise amazina menshi, Elise Zambimana, Bryan story. So, none ni kweli ki ufite amazina abiri ka Elise? Bo, igituma afise amazina abiri. Icyambere mfise amazina abavyeyi banje banyise. Okay. N'amazina y'umwuga nkora. Okay. So, washaka kudutera nka briefing gato nyene nka biography yawe ikora bla ibintu genre nyene uri umunyeshuri ucuvyumva na. Yeah, okay. Icyambere na mbere nakubwiye yuko mfise izina ry'umwuga. Ego. Nukuvuga ko ivyo vyumvikana yuko hari umwuga nkora. Uwo mwuga rero ni umwuga w'uburirimbyi. Okay. Usanzwe umustar. Yeah, nsanzwe n'umustar nagora vyumva. Ego. Bon, icya kabiri naco ndi umunyeshure. Nta bindi birutisha kwe. Okay, muravyumva. Nani yiwe antuka biography yo mwayumvise. Ibisigaye Elise bashaka bafite ikibazo. Mugabo nanje nahashitse ku bw'abakunzi bacu. Yego. Urumva? Yego. Ya, bashaka abantumye navyuzi. Ariko reka tuvuganye twiyagire hamwe nabo bazonyibariza. Yeah. Tukaza muri commentaire peut-être. So Elise ufise indirimbo zingahe wewe? Bon, maze gukora indirimbo imwe yitwa Icyaka cy'amakashi. Hariho n'indi ndirimbo yitwa Oziada. Niyo bariko barayinyanyura nyene kugira ngo ibintu bibandanye bimera neza kabisa. Okay. Izi maze gusohoka hanze donc abantu bamaze kubona ni zingahe twozironkera hehe canke sinzi wotubwira exactement ahantu ibintu byawe bitumbereye? Okay, iyo mizo ndirimbo rero maze gukora bon icyaka cy'amakashi ni nayo imaze ni indirimbo maze gukorwa nyene muri no minsi bon nta gihe kinene kiragera sindatangura gushaka kuri YouTube nashaka nyene gushira kuri YouTube niyo Oziada imaze guhezwa gukorwa kugira ngo ntikigikorwa kimwe gusa donc ni Icyaka cy'amakashi wamaze gusohora. Yego. Ufite audio nyene? Yego ufite audio. Na clip had. Oya. Uduha kapera tukumva rero ibintu byawe uko bisona. Sawa nakibazo naho nubwo ikiri muri ambarage gusa nyene nta kibazo akapera yo nyene ndashobora kuyitanga nta kibazo. Bo kireka dutangura uduhe kapera yiyo nani imaze gusohoka donc imaze gusohoka bamaze kumva. Bo iyo nyene Icyaka cy'amakashi. Yeah. Okay. Tesa wafans walikuwa kwigi level sikiliza fleshi kupe collection. Na. Oya vraiment ni watugeza ga bandanye ndumva nayi ninjiye muri moto bro. Ariko ni abone ambaraje numva mmengo sinotabura yose. Okay. Ufite jina nisavye iyo wamaze gusohora donc wamaze gushira habona. Ufite basi iryo banga rya surprise yawe yigumye basi ariko tubico ico wamaze gushira habona. Okay, na kibazo numva mbere nafise n'amasantima menshi. Sane bro nainge muri mood cyuhagarara. Na kibazo mbo ndashobora kubandanya na kibazo. So, a fled soundboard on time message. Gentleman young girl is lefty. Choose live number one justice. See give me the cow because I got the Jaguars king to rapper. Me na
rapper now. Tell him a cup, Mr. B, na rapper. Safi, Taking the chessy, make it cretty, I'm a cretty, and the penny facey, yaga, fleshy. Hakuna mafeki. Kila watoto wanakuja hapa kusoma hakuna mabeki. Niza. Yeah, bro. Bon, nakindi noreza ngaho, okay. Ukurenze no. Ni okay man. Watangwa mukaja 2017 neza niho natanguye 2017 hama wa ni uyandikira ivyo bintu ndiko ndumva cyangwa umuntu agufasha jewe nyene ugatweki wanje bo simpano narabiye ku wundi muntu ni impano je yanje mwenyene giwanje nyene personnel watanguye kuvyumva ngo ariko ufite iyo mpano yo kurabeni rap ni ntavyonze no kurumva bari ivyo bintu basi genre wamenye gute kuvuze wayirimbye wayivye 2017 wamenye gute ko iyo mpano uyifise navyumvisemo uko nankunda umuziki nkumva nanje nkumva amasantima yo kwandika umuziki nanje usanga nawandise okay ndavyumva n'ukuri kandi vyiza cane ariko je t'encourage ndumva ndazi vraiment atari umuntu avyiziga niyo reka gushima urabishobora kubera si impano nyigano ni impano yiwanje ndimwe none usanzwe wenyene wikorera canke ufite umu manager manager sindamuronka nje ndiko ndikorera ku giti ciwanje yego none mu mwanya w'ishure kuvuza umunyeshure mu mwanya w'ishure mu mwanya wo gutegura kandi umva bisaba ibintu antuka kuja ahantu hamwe ukanzu gashira ubwenge kugihe kwanzu kwiyumvira amajambo none birakorohera biranyorohera kuko ikintu cyose iyo ushatse ugikora ugipangira programme yacu ikintu cyose ni umwanya wacu iyo hageze mu gihe cy'ishure ndiratrapa nkaja mu vy'ishure iyo hageze libre urumva nyene nshavuga ati reka nitemporize mu muziki okay ndubintu ni byiza cyane bro so rero abakunzi ba ibikorwa TV usanga bafite ibintu byinshi bashaka kubaza genre none ibikorwa vya brand story tuzobona ryari ko twumva ari ibintu biryoshe tuzobona ryari on YouTube canke Facebook sinzi Instagram sinzi bon ngetumve bon nka dans 2 semaines nka muri zino semaines tugiyemo muri no vacances bon YouTube kwanza YouTube nico gikorwa ca mbere ngiye gukora kugira ngo mbanzishikane ko iki gikorwa ca mbere cyakoze so reka ndagushimira brand story kuri invitation yacu witavye nundi tukeneye uzotwitabe turagushimiye cyane turakengurutse merci beaucoup nanje ndashimye bro ego thank you so much so reka rero tubabwira abakunzi ba ibikorwa TV bagire subscribe ku channel ya YouTube channel yacu kugira ngo ntibarengane ama notification azaracako azobazurayabona byoroshe so reka rero ubafashije kubabwira bagire subscribe bon gire subscribe nkuko bibasabye kandi nyene mugume mukurikirana ibikorwa byabo tumare update yes ubwo baravyumva nyene mugume nyene mukurikirana kuko n'abantu baguma bakora hirya no hino kabisa mumu ni agume yana asacinga yene ego kwe nawe urabitswe so reka tubashimire cyane rero mukunzi kuba hafi ibintu byacu turakunda cyane ciao